ngo igikobwa wumvirize na Pablo kadaducira ubanza ati warasarishije ngo igikobwa kikwanze ngo kirega we aje twita n'ibikobwa vugisha navuze ngo igikumi kikubenze ugitega riguye nturire ngo usarare abakobwa baruzuye kwisembereza kwa cyane biravyara kagaye urumva hari rero igihe bishika nane ntiyahariye mugabo nashirizemo akari kinzigo ga urumva navuze nti bugi kimutera yo manyama nivyo bisusu niyakwiza karanta ari wabo ni kiyashu azosigara aririmba ngo umugabo wanje ni Yesu uko kuvuga urumva kuri ko sisi uko kuvuga oya mviriza hari igihe bishika tukabiraba nyene bimaze kuba incuro nyinshi hari n'igihe natwe biba byaratubaye umuntu akaguca amazi umukunda gare naho cushiramo inzigo nta nzigo nashizemo byarashitse gusa muri society ngene bimeze abakobwa benshi bararegrete iyo bakwije imyaka myinshi batararongogwa kandi byabavuye ko ingene bagenda basuzugura duhunga akani kagufi cyubwe ngo igikobwa kariya karirabura gafise utuguru duto nanzara gafise kariya garavize amahera ariko nagakuri ibintu bindi uzokwama muri ivyo yamyaka ikujana rero nihagera none one day master abagiye biturire murajya ni mumeko abafumbatisha n'abafumbatishwa urimba mwigera abanyonyezi itunga murakababuka bakunzi wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro nikundo Ange Minyoshi cyambere kadabwiye Noel nziza n'umwaka mwiza uzubabera umwaka w'ivyiza gusa hama muri Magic TV ni vyiza natwebwe tubizeze ko tugiye kuzana n'ibindi bishasha n'umusi dufise abatumire biteka cyane n'abatumire bakomeye abatumire sinzi ngene bavuga ariko bafise bingira kamaro mu matelefone yacu cyangwa mu ordi yacu aho nabose abandi n'abaririmbyi bakomeye cyane harimo umuraperi akomeye cyane n'uwundi muririmbyi mudakunze kubona cyane ariko nawe nyene ashoboye reka tubakire Papa karibu muri Magic ego murakoze cyane kutwakira ego niteka kuba turi ngaha ai nkaje kubera bwa mbere mbaye ngaha nahora ndabarabira kure ndi mu bihugu byo hanze ariko no munsi niho ndi live ego urumva nibyo kwishimira ego bi karibu muhira nawe urakoze urameze neza ndameze neza ndabibona nawe naje meze fresh isikishije ego biratese sawa merci Pablo none wasanze hameze gute aho nasanze hameze neza uko nahora ndahabona niko nahasanze hararyoshe byose ni fresh minushe ni fresh Scott ni fresh nene Scott warumuzi gusa sinasene bwamubone ariko izina bamuberekana sometime tuba murabavuga gusa mukameramani ntashobora kuja imbere ya kamera ya inyuma yayo abameze abameze nk'umwungere umwungere ntiyigera aje imbere y'inka aje inyuma y'inka Ewana ayo mazina tuba twaramaze kuyamenya barabaye abastar gusa tuba dushaka kubabona uwo munsi ndamubonye birangyoheye safi ikintu cyambere ndashaka mumbwire ijya idahana mwayikuye mwese ko muri babiri kuririmba ijya ndirimbo mukayita kwanza cyambere vuga ikirundi mwebwe mwese ko muri babiri kuki mwayimvira ijya ide vyahereye he kugira kwera hari ukuntu ni ibintu bikebura nivyo birakebura kandi ni ibintu abantu benshi batita ko bifise agaciro kandi kenshi bivugwa ko biri ku barundi cyane kuruta abandi imbara abanyarwanda canke arabaki bakunda ivyabo mwebwe vyahereye kugira mushe kubimbira byacimbiye aho vyahereye urumva nawe wabivuze deje umva ko ubizi iryo kosa turarifise je sinzi cyo rivako abandi usanga bakunda ijabo cyane bakakunda n'igihugu cabo cyane uburyo uvuze nabi nk'igihugu ciwe mushobora guca mu bipfa ariko twebwe umengo sinzi ahubwo umengo dushaka kwigira abatarawo ngaho n'ururimi ugasanga wigira utaruzi ukamengo biragutera isoni kandi atari ko byagomba kumera rero indirimbo nije nayiyumviriye hanini nije nayiyumviriye niyumvira ide hama ndayikorako Amanda muhamagara Bifes ndayimumvisha namumvisha uko nimeze amara yikunda aravuga ati no sava ko nari nifuje ko
nari nifuje kwirimbana n'umuraperi kugira ngo ashiremo imistari ya rap nta wundi nari kwirimbira atari Bface cyane ko Bface uco nabidusigura impamvu abantu bakunze kwiyumvira ko uririmba mu ndirimbo igihe uri kurahanura abantu cyangwa uri kuraharira abantu cyane cyane arahara sana ndimbo ziwe nyinshi abari karakosora hari ntavuze indirimbo iri hano abakobwa batuvuze nawe urabizi ko je nama ndayivuga none urazi ko ari wowe yigaruka ko wenyine iyo ndirimbo yarambabaje uko biri kose ngira Pablo yumvira ati na muguhara reka ndondere Bface ariko sinahaye oya siguhara erega no muguhanura kenshi umuntu ahanura bamwita umuhara nivyo umuntu azira ariko gusa icyatugenda muyumvira Bface ni byinshi cyatugenda muyumvira abikora neza aririmba neza ararenze arapura neza en plus ni umwana mwiza nacyo waruzi awe navyizi jewe none oya uri umwana we kubera nagukoze ko kuri rya sije ariko biriya ni indirimbo mvuga ngo hari abakobwa usanga bagaya abahungu ugasanga nyene uri kura n'umusura uri inyo yuriya n'uramuciye amazi imyaka ibiri kwiragenda razogera igihe usange wewe harageze igihe nyene ugera ku myaka kujya nyene uvuga ngo igikobwa wumvirize na Pablo ko ataducira urubanza ati warasarishije ngo igikobwa kikwanse ngo kirega we aje twita n'ibikobwa vugisha navuze ngo igikumi kikubenze ugitega riguye nturire ngo usarare abakobwa baruzuye kwisembereza kwa cyane biravyara kagaye urumva hari rero igihe bishika nane ntiyahariye mugabo yashirinzemo akantu k'inzigo ga urumva navuze nti bugi kimutera yo manyama nivyo bisusu niyakwiza karanta ari wabo ni kiyashu azosigara aririmba ngo umugabo wanje ni Yesu uko kuvuga urumva kuri ko sisi uko kuvuga oya mviriza hari igihe bishika tukabiraba nyene bimaze kuba inshuro nyinshi hari n'igihe natwe biba byaratubaye umuntu akaguca amazi umukunda nta nzigo nashizemo byarashitse gusa muri society ingene bimeze abakobwa benshi bararegrete iyo bakwije imyaka myinshi batararongogwa kandi byabavuye ko ingene bagenda basuzugura duhunga akani kagufi kariya karirabura gafise utuguru duto nta nzara gafise kariya garavize amahera ariko nagakuri ibintu uzokwama muri ivyo ya myaka ikujana rero nihagera none uzoturirimbira yindi ni handi hazogera uziko Bface aranavugwa Pablo ko aririmba ibintu by'amakosa cyane kandi yego barukuri mugabo aririmba mu makosa cyane oya none kubera mvuze ibibaho none kosa ko utavuga ibibaho byinshi keshi iyo ugeze kuri iyo imyaka 40 uri umukobwa usigara uvuga uti jewe ubu kubera ukiri muto wifuza umudoktere urifuza abantu nyene bafise amantuze ya grave bari hejuru ariko hageze kuri iyo myaka uvuga ati je n'ukuri apfe kubasenga gusa gusenga nige bitabamu ariko gusa ngo apfe kuba yubaha Imana jenye biuririmba mu makosa gusa sasa rero nanje mari ngo ndahanura umuntu wese azi kuri iyo myaka avuga ati reka bazimanuza umutima je nkeneye iki kugira ngo ntuzosigare uregreta wumva ko umugabo wawe ari Yesu yego mugo wayishikanye wumva byarakwiye wewe azogira choice ashaka rero kuvyerekeye nk'indirimbo nayo nta kintu na kimwe nigeze mvuga yo kuvuga ikirundi bo ni benshi ngaha yavuze cyane nkatwe twivira ruguru hari ahantu ushitse ngaha ukavuga ikirundi wewe na Yesu useme kirundi nawe ubono uvuga uriko witwa umubono kwira uvuze ikirundi byari sansa ahubwo ko uvuze igiswahili ari wari umubono kubera ko ni deja ari ngaho nyene havugwa ikirundi ari mu Burundi muga ukivuza hano witwa umubono uravyumva avuga ibisari byinshi akwita n'umurundi ngona uyu murundi voilà witwa umurundi kwitwa umurundi wumva ko ari kitutsi Scott byaragushikira bize ngona uyu murundi imyigitutsi kubisanzwe kuri umuntu wese yifata nyene nk'umuntu nyene yambara ibintu bisanzwe biri simple canke yambara za tisi zazino atazisirime zire ngo ya uri murundi sasa kandi rero hari uwo babituka kababara
kuko reka n'ivyari sansi kubabara uri umurundi n'umurundi nkawe ubibwiwe n'umurundi nkawe ngo motife nuko ari umuja avuga igiswahili ivyo bintu nivyo urazi igituma ariko babivuga Gabine bazi ko babivuga kubera ikintu abakubonyemo uri wa ruguru ngo uri umurundi none uri Bujumbura yitwa umubembe none cyane kubaza Scott na Bella bakatubwira akashare ngo ni terme urumva bishu ni terme nyabaki ikwiye kuhava irakwiye kuhava reka bagira indero wabaza ngo reka urazishika wangu patriotisme n'ikindi kintu umukongo barashitse ngaha umva urabazi kwibona example n'amantanga umukongo agiye mu kabare umu DJ ari capable yo kumuhereza $100 kugira ngo amusubirize nk'indirimbo ya Kofi nk'injiro nka 10 urumva yemeye kuriha umuntu wese ari ngaho sukuvuga ngo n'umukongomani aba oblige yo kuyikunda ariko ara promoting ibintu by'iwabo kandi na Kofi batazi nayo nawe Kofi nta nubwo azopfa mumenye mugabo kumva ko ari umukongomani ari proud no kuba umukongomani umunyarwanda ashitse hano amara 30-40 atarahindura accent umurundi ageze ku kanyaru ebana ndabigutuye rero ivyo bintu wewe wumva ari ibintu byo gushikira n'ibindi by'abadiaspora nabo nyene bashika ngaha kaza wumva Kirundi yaracibagiye turetse nico aranavyibagira n'imbere ya nyina wiwe kandi atamwigishije bakavuga icyongereza umunsi niyumvira iyo ndirimbo ndavyibuka umunsi iyo ide inzamu byavuye ku ivyo nyene warumva by'abadiaspora ico gihe twari tuvuye nari injino nje muri vacances duhura n'abatipe benshi baravuye muri Amerika twavanye i Kigali naho twari turi muri transit tuja tuzana ngaha cyari cyagihe igihe twashikira mu by'amakonfinema 2020 hari ibintu by'amakonfinema twashikira mu mahoteli misi ngaha sasa tuzana n'umutipe ewana yigira ibintu ewana marikani byatari ibintu imana zikiroze umutipe n'umurundi cyane ikintu cyagiye kumbabaza dushitse ngaha Banajya bariko baratwakira kuri reception bariko baraduha ivyumba yeba mutipe yaragoye sana umukobwa yakora kuri reception byongereza muvugisha ibyongereza umukobwa nawe ntazi iyo biriko biraza umukobwa arasumbuka aragerageza kuyagara ko nyine gira yishure none ubu ariko amugorera iki ibyongereza byinshi ibibazo byinshi mu congereza je rero mutipe ntangura kubibaza kumbwira nta kirundazi ndabona umutipe gute ibyongereza byinshi icyambabaje rero haheze akanya yacasohoka hanze asindi nambare acita telefone rero bagiye hanze ngo twafashe hoteli ngo ni wundi ikirundi kimwe ngira cyane shinguvu hariya mukayanza kwa buffet ngo mama ngo twashitse ngo twafashe yitwa nyene ya vrai ngo twayifashe ivyumba ngo hanango mu kigobe arahavuga hose n'amabarabara n'amabarabara asha na aveni yarayivuze izina Debera no umuntu kuva yagoraniye hajya kuba yarazi kirundi kuki babifata nko kugara none wewe yabona umengo kwerekana ko mwemera mwese mukira umurundi canye ndego niho tumwemera ufise ibintu byinshi afite ibintu byinshi arenze umunsi byarambabaje sana ikabikunda Jena numiwe kubera jeno cinamutuka Jesse byarambabaje sana oya ntaco namubwiye mugabo twaciye tubivugana n'abandi twari kumwe bari ku ruhande abona ko babigaye ngo none ngo frema ngo yari umurundi urabona ibintu yakoze ngaha kuri reception yagoranye byatari ivyongereza birebire akora abantu yitavye nyina wiwe yavuga ikirundi ho yari kubiki ndira abaririmbyi muririmba indirimbo mufise aho mu ari ama inspiration ahantu hari hose gutyo ndavuga ati abantu umuntu ibyo kwijana uko safi bo ijye ndirimbo ni ya bya na cyane kurimwo inyigisho nyinshi kandi zikomeye zifite ico zimaze muravye abaririmbyi bacu ngaha mu Burundi ni bake barimba batanga message ni bake barimba batanga message ariko abaraperi baratanga message kandi turavye ku ndirimbo zawe za kera haba harimo ama message yego je indirimbo zifite message kandi wumviriza ukumva ko harimo message iki mubiravye aba bari ko baririmba kuko abantu bakunda ibintu bitandukanye ngo bigezweho mubiravye umuziki ndundi byari bikwiye ko muguma gutyo mutanga ama message canke murakwiye kujana na zijya bari ubuye abana bashushe bagezeho kuko ngiye ndirimbo rimba ikirundi bazi ko atamwana wa Kenza yo yiririmba erega
niho rero bya ari kibazo kwisanzwe ari kibazo gikomeye ari kibazo gikomeye ngaho oye kuko ndamwibarize sivyo none je sio kujanira no ya vuga indirimbo yabaye hit ntiraba ngo ibiki nibiki indirimbo ya Double J yitwa Nzoduga ni hit song n'umuntu wese arayiririmba ifise message nziza gose indirimbo yitwa ngo abagira ibiturire urayibuka n'umwana muto yarayiririmba kubera iba yabaye hit nyene n'indirimbo yego bisigura yuko message ahubwo nizo ziba zikwiye kuba nyinshi indirimbo yanje yitwa ingoma ziwacu ni yahitinze indirimbo yitwa siko yari nibayimpereye trophy yego ntiwabibonye ko yabaye hit biravana kandi abana baraziririmba biravana gusa n'ingene peut-être yaronse promotion mukayishigikira aba media kayishigikira niko yumva nibijya byabo bakongomani twari turavuga ariho amahera kugira ngo bavuze indirimbo ya naka muri uwo mwanya yumva neza itavuze hariho umuziki utaravuga ntaraba satisfait ide Mike yawe kuyisohorera hari ya Dubai kuki mutaje kuyigirira ngaha ni kubera ko ubwa mbere burya message y'ijya ndirimbo yumvirije neza iraba cyane abo bita aba diaspora abantu baba hanze baba mu bihugu byo hanze nibo twahaye ubutumwa cyane nibo biraba ahanini igice kinini niho biraba nubwo no ngaha bariho ariko amasite nka Nyakabiga Buyenzi hariho n'abo benshi nk'abariya tubana hariya tuba Dubai hariho abanyabuyenzi atazi icyongereza kandi ari umurundi 100% yavukinga ndagutera inkuru rero barakizi nivyo barakizi nyene barigirisha ariko baba bakizi kubera bon nivyo mugabo kwera y'umututse acashavura barigirisha ariko ahanini nubwo ataba agi pronounce ngirango cyane ariko abakizi mugabo kandi ntimwibagire naho muri ko murabitubwira uko mwibagire ko ari abantu biva ku bavyeyi babo none nta baririmbyi urabona mu baririmbyi ngaha utumira mu kiganiro ukaza wumva akubwiye ngo samani ngo tunaza akafanya kipindi mu Kiswahili none waza ko atakirundi abazi indirimbo ziba harimo ikirundi none nta kirundi abazi kandi ugasanga rero gitangaza ni yavukiye aha yizaha yarongoreye aha asazi aha gira nta n'indegarurira ico ni kibazo nyene ugasanga ngo tongeye Kiswahili kubera iki nta kirundi azi gusa yumva umengo niho abaza kumubona abaza kubona umengo n'umuntu watari umunyamuje nta muzungu urabona avuga ikirundi bariho aba imyaka mu Burundi imyaka 10 imyaka 3 kubera ko yabyitayeho none uri umurundi ufite imyaka 40 wavukiye mu Buyenzi ucuvango nta kirundi uzi nurajana ari ubu twita ababono nyine twebwe bavuga twe tuva ruguru bona uyu murundi ubimenya neza iyo bagize nk'ikosa bakaja kuburana hariya muri sentare turabe ikirundi usanga karakubita ajya mugani ivyo ndabwira polisi mufashe nababwiye Kiswahili nashobora ucubuza ubara ati kumbe ico kirundi barakizi gusa ibintu bibagora gusa nyine kabaraka komokomo umukora agatsintsiri ubu ariko baravyigishije ikibazo rero ni ikibazo avant ko tuyaga ndashaka avant ko turangiza ikiganiro cyacu ndashaka tuyage kuri carrière yawe gato none twari turayaga yarangije ikiganiro urumva fete ntibari kumenya ko Bifese ananzi ko okay nabwo ibiganiro bya Bifese cyane ewa aragukura hari akagushira vuga no oya none ngomba ari wamba sawa biryoshye yago barabikunda ni nk'umuntu yavuze ngo rero ngo reka twinjire mu kiganiro none ubwa mbere twari inyuma yacu ngo twinjire neza na neza mu buzima bwawe nta muryango n'umwe uhari winjira mu buzima bwanje mugagaza ngo twinjire mu buzima bwawe na Bifese asaje kuri kose suko kuvuga era hari abantu hari inyuma ashaka kurondera nibarize Pablo kuvyerekeye kariyeri yego kuko abantu bari hanze kenshi y'igihugu hari ukuntu tubibagira twama twitaho ba Bifese cyane kubera aribo turi kumwe je ninjiye natangwe muziki mu 2005 niho twasohoye ijya ndirimbo
one day master abagiye biturire murajya ni mumeko abafumbatisha n'abafumbatishwa urimba mwigera abanyonyezi tunga murakomboka bw'ibyo ndirimbo leta ndibaza yaraguhaye akantu ejya ndirimbo yego ko hari indirimbo ejya ndirimbo yarose amakontra menshi ari amashirahamwe yayikoresheje ijya ndirimbo nukuri yampaye ibintu byinshi yaraduhaye amahera yaraduhaye ibintu byinshi yarahitinze nimbo yamenyekanye cyane umuntu atayimenye umuntu batari bafise radio muhiri wabo cyane yego hama nyuma yaho jewe naciye ninjira muri orchestre ya Steven Sogo yitwa Hope Street niyo naciye nja gukora nk'umuziki imyaka myinshi twakorera kuri Centre Jeune Kamenge chef wacu yari Steven Sogo niho naciye nkorera umuziki umwanya munini muri orchestre hama ni naho naciye mpindura kariyeri yo gushaka kuririmba umuziki uri tradi moderne umuziki urimwo tushe y'u Burundi naciye nkora n'indirimbo nakoze indirimbo yitwa Burundi My Country nuko narayikoze iyo ndirimbo yanashikanye ahantu hanini ko je naragiye muri festival Nairobi kubera iyo ndirimbo icyo gihe hariho festival yari yateguwe i Nairobi bihurirana nuko nasohoye ijya ndirimbo ababiteguye barayumva kuko yari iririmbye na cyane mu rurimi rw'igiswahili ariko ivuga cyane uburundi kuko bari bagiye rero mu gihugu kivuga igiswahili baca bahitamo jewe ndagenda niyo ndirimbo twagiye turi benshi icyo gihe twagiye twajyanye n'abatimbo bavuza ingoma n'abatamba twagiye turi benshi bashika 30 hama umva ko niyo n'indirimbo nayo yashikanye ahandi hantu narakoze n'indirimbo yitwa Indero nane yakunzwe cyane nane rakunzwe yabaye yahise itogwa mu ndirimbo za mbere oya ntibirashika kabisa ni urukundo ruri muri Pablo none urukundo rusumbu urukundo kambwa samtama yaturimbira ngo ararenze ntanemure urukundo erega urukundo ahubwo nije mfise ururenze wowe urufitiye igihugu gusa none erega urukundo rumva no rw'abakobwa n'umuhungu gusa urukundo no rw'umuhungu n'umukobwa abe romantike gatoya sivyo niyo ni romance kuba akunda igihugu gusa urabishigikiye urumva simvuze ngo sinzobiririmba birashoboka ariko nshoboye kubiririmba ariko nubwo no biririmba bigatandukana nuko abandi babiririmba ariko jewe gikuru iwanje umuziki wanje n'umuziki ufise touche burundaise niko no bivuga nubwo nori mu muziki nubwo nori mbazuka nubwo noririmba reggae uzokumvamo touche y'u Burundi ico gihe naciye nkora rero indirimbo Indero yabaye ya kabiri muri ico gihe baci bayitoramwe muri Isanganiro Award mu ndirimbo nyinshi ikiba indirimbo ya kabiri habuze gatongo itware award yego hama ndaciye ngenda ndaje hanze ntwagwa n'ibindi by'ubuzima cyamara igihe kinini ariko ndakora umuziki kugira n'ubu rero nashatse kugaruka mu muziki cyangarukana akaesolite biresolite utavuga ikirundi resolite kuba bikora hama ndaraba cavuga ati none ko ngarutse mu muziki abantu bari baranyibagiye benshi none nokora gute kugira ngo bambone basubire bambone none aciye nikora kuri Bface kandi wakoze haboneka iyo nza jenyene gutya urabona twe ibintu byarahindutse byinshi twege igihe twakora umuziki ni ubu biratandukanye cyo twakoze umuziki uraza ama concert nakoze ngaha muri kiriya gihe cha one day master na concert yabaye yateguwe ngahe Bujumbura ntatumiwemo ndibuka na concert ya Alikibaje kuririmba kwa none bwa mbere yarenje kuri Mise Viva ni jewe nayuguruye ariko umbajije
n'ifoto yawe cyose nobikwereka nta n'amafoto nani bafotoze iki twari tubabaye kiya gihe twari tumeze nabi twebwe abajournaliste bose ahantu umwe ni telefone yo gufotorana n'abajournaliste nta n'amatelefone nta n'umwe twese twari cyari ikibazo urumva nk'ibyo byose nta umbadijeti breve yavyo ayo visi none biravye kiriya gihe niho mwari mumerewe nabi canke n'ubuye kuko n'ubu nabuba bari ivyo ubu baridoga oya kumererwa nabi yo gute mu buryo cyane ariko mu byo kumenyekana ubu hariho technology hariho iterambere hari iterambere kuko none uba ko n'ibiganiro byanyu babiraba bari hari ico gihe none naho gasha no munsi umurindi mushasha yatanguye kuririmba no munsi urarumumenye ngaho kamuha ikiganiye je nkaranda mumenye uwo munsi twebwe twarakubise ibiganiro ngaha ku maradiyo n'amajana twarakubise biki ariko ntituba tubazi mu maso ntibatuze rero niyo mpamvu navuze ati none kugira ngo aruke neza niye strategy nokoresha cyane kora kuri bifeso ndufu kamakawa kamadara arabikora neza umutima mwiza kandi ni mugenzi wawe ngo wivuga ko afite umutima mwiza mugenzi oya ni bya vrai ariko nawe ni kubera ari umurasta haje n'ubundi twazana bose hari abantu bafite amakode nubwo wowe ukwerekana umutima mwiza ubona ati n'umuntu ndiko ndamugora vraiment gashubireka mama yaciye abifashamo neza bifeso kabisa yabanda mushimira sana binana mugenzi je ndamushimira yakoze ibintu byiza twakiriye neza na Brian nawe umuhamagara Brian arabikubwira yadushikije muri hotel VIP sinovuga amahera bayiriha ku munsi ariko vraiment uko bimeze kose kweri yari VIP twagendana mu miduga ikaze man ingorane yawe ntiwabitwereka kandi ntarumuza sura ngo nzi nderekana bimeze uku nuku wapi essentiel nuko ivyo tuba twagiyemo bimeze neza mugabo antuka twagendana mu miduga idahari ngaha ntayo turabona hano urumva niyo nico n'icubahiro rero yaduhaye bro thank you so much man yeah man rasta nibigira bose bije nayo nubwo ukabadesi ntiwajanye agatima kuvuga ati mbega yemwe nk'ubu yongewe ukatse nari ndagafise ariko navuga nti ari we yaduhamagaye nari ndagafise hamagaye aje akubwira ati jyamaje kuri superpose cyangwa urare no kwikarata byose birashoboka kandi washitse nta indi choice rero kandi naje ubwo ibyo bibazo binshikiye sinovyereka abantu oya nje mfana isoni n'ubwoba bigaherera hiyi mugabo heureusement ko bitagenze gutyo rero ni bo Imana ishimwe cyane reka ndababwire ko ndabashimiye cyane ko namwaje muri Magic TV urakoze nawe vraiment kandi kora ko abantu batari bamenyere Pablo bitubwiye ko ugarutse bushasha ubabwira no shobora gukora ibikorwa byawe ugire nico ubemereye kuko hari abantu bakubonye ijya mbere baheruka kukumva kiya gihe nyene beshe ni beshe cyane ibikorwa byanje badusanga kuri YouTube banditse Pablo Tiken ko nyene hariho shene bazoyibona hama bazoyimurikirane bakoresha abone yego bagire sabone hama ikindi ndabemereye ikindi ndabemereye ni muziki myiza umbaza ibyo ubona nzokurikira uya muziki myiza cyane yego kandi muziki myiza cyane yego ico amakorabo y'abandi basanzwe bari ngaha nyene mu gihugu amakorabo kugeza kuri uno mwanya ntacyo nategura kindi korabo ariko ndabanza kwanza ndashaka kwanza nze mbanze nerekane imiziki yanje nayo ko ndafise n'imiziki nakoze ngiye ariko ntashize ahabona myiza nifise imiziki myinshi kandi myiza bifise imeze neza yego ibikorwa biriho abantu bazongurikirane bazobona ibikorwa byiza yego ni ivyo yego bi wakoze cyane nawe umengo warambiye uno musi bimeze gute twari rya mbere ndakubonye uri muri izi oya nyene uno musi tweko tuyaga ibintu biri seri kandi wowe birakuje oya nanje natezo kuba seri nyene urumva nyene birashika mugabo sini tukatwaya mugumeze neza fresh yego mushonje none ubundi ho uri restaurant cyane ndakugabure ko ikiganiro kare turazinanyesha umuntu watwimye nico tunwa none niba bibona kirihe
ico manwa wategeza kutuzimana kandi nibaze ko je ntokoblija ngo wewe ngo ngaburira canke nzimana wowe utegezwa kubikora nkaci nkubwira nti je ndahaze canke ndashe genda basusora indirimbo bazi oya kumengo none ugiroshwanire none je byinzara ntavyo ari Pablo yumiwe reka nakuze umeze uko bazi numve jewe kusanze banze nyumvirize je byinzara ntavyo nigeze ncisha mu kanwa ni wowe none kwigorora none subunebwe nyene hari uko nyene uranebwa mu kiganiro oya none je mwari mwampevye sasa rero nanje mu kugira ngo mbe nditangura nyene ndindire umbaze Chembana ndigorora kubera imbere yuko usimba ubanza kwitaza imbere yuko harubanza kwitaza nuko tubwire abakunzi ba Bifesa akajambo kamwe James twinshi ariko ntacyo basibabwire tubiri akambere ndabashimiye aka kabiri hano ntaco bikura nibazima aka gatatu bambwiye turi gusa twavyumvise ko ataco twikura oya ndiko ndababwira yuko ataco mwikura oya apana bagenda bemera bari ngene naco mwikura impuzu zonyene urumva sasa rero babandanye bakurikirana ino ndirimbo abavuga ikibembe cinshi kandi bari ngaha mu Burundi bakigabanye uri kuravugana n'umuntu umenye uti je ndiko mvugana na naka ntitwiganye icongereza reka ndamuvugisha ururimi yumva ururimi rwose uvuga ugoriente kuri nyenego ku muntu asanze aruvuga ntuze kudestabiliza umuntu umusaba ingufu nyinshi zo kuza kurondera ivyo bavuze kwiyumvira ivyo umuvugisha ibintu bimworohereza kuvuga indimi nyinshi twese turabikeneye kuzimenya ariko kugira ngo dukominikane n'abatumva ikirundi mugapana kugira ngo tuzimenye tuze kwishima ku batazi izo ndimi rero niyo message nobaha abadukurikirana benshi ndazi ko bahari benshi usanga nyene biswahili ari byinshi byongereza byinshi anje indirimbo mu bibutsa hiri bo iri kuri chaîne yanje twahisemo barabimbajije twahisemo kwishirako kubera urumva ko ari comeback mu gihe tuyishize kuri chaîne yiwe hari igitoronka abantu baza kuyikurikirana nubwo je no iposta nkagira ingufu zose kubera chaîne iri nyegeje iracari nshasha je nanje nkabafise aba followers basanzwe badi update niho nayishize kugira ngo bumve iyo comeback yiwe et après niyazishirako bizokoroha cyane kuko nubu urabona ko yagiye yavuze na chaîne bashaka kumukura ko indirimbo ziwe nibaza ko na Instagram yawe ariko yitwa rero dufashanye twumve neza ko amageneration yarahindutse ibidogo byo muri 2005 ubu byararongoyemo ivyo byahereye wapi ntabyo benshi bararongowe ico gihe rero barahinduye mind indirimbo za kiriya gihe zari zihuye n'imyaka yabo uyu nawe arabiheba uno munsi bakurikirana ba Orege bakurikirana abaririmbyi ba Kiriku no gufata no ibintu nk'ivyo izo ndirimbo z'ibiturire kiriya gihe urumva bazikurikirana kubera ariko bangana niho barahindutse rero muri no mwanya rero kugira ngo bumve bishasha vyiwe nuko baba update bakaraba ivyo yabazaniye bishasha mugabo numva niba ari bumufate nka mushasha umva nubwo bakuze baramwibuka numva nukubibutsa ko ataho yagiye se tu rero Imana ibahezage yego cyane vuga amen sasa n'umwaka mwiza mwese na Noel nziza kandi tuyisangire twese reka tubashimire namwe mwaduhaye umwanya wanyu tubabwira ko tubakunda cyane merci beaucoup abaririmbyi n'abanyu kandi mubisaho mu basanga biwewe musanzwe muzaho mu musanga tubabwire ko tubakunda cyane kandi naje nibahazi bose rega Bifesa ndo from mwanditse ahantu hose barahazi YouTube ariko si bose hari abantu bari interesse n'amakuru amatangazo yo kubika bari interesse n'ama match ma football ibintu by'imiziki n'ubabaze ari naco gituma ubona chaque fois muri uno mwanya iciza cyanyu nuko umenya izina ryanyu abamenya habakuru yangende ndabivuze ugende ubahaye yangende ndabivuze bavuge basi jewe ikintu cyambere kimbabaza tugende kwanza tubabwiye bazi bari kingira corona bana ko yasaze sivyo yasaze nivyo bazi barakaraba aho bageze bareke ibintu byo gusomana babigabanye ibintu byo kuyambira na babigabanye baramukanya a distance ariko ikintu kimwe no vuga nta mwana n'ikinono amanu zya mu eglise aroguruye corona irahinjira amasoko arakora corona irahinjira kandi irabafata mu parking corona irabafata no kuvuga activite zose bikorane ama match biraba ariko concert n'amakaraoke barabihagaritse est-ce que corona guti fata abanyamuziki gusa
nimba batwumva baturongoye bumve neza ko nta mwana n'ikinono aba artiste nabo hariho abo bibesheje gukora karaoke arazi ko ari hinzu murajya amahera bamuriha shaka weekend natwe amakonseri araturiha ni kuvuga yuko ari cyo kintu kidutunze nk'akazi bari bakwiye kutwumva ko botureka nk'abandi bose batonda mu isoko bakareka cyangwa bafashe iyo decision yuko ibintu byose vyugara byose no mu isoko kuko corona irinzi ija muri eglise cyangwa ikaja mu ishure cyangwa ikaja muri match no muri concert raja wanashaka concert yakira abantu bake par rapport ya stade rero uko bimeze kose vraiment Jesse ugenda nabivuze nimba batwumva bavyumve ko ibi bintu byose bituraba twese ngire ko ndababwira kweri kandi vraiment bakurikiza amategeko impanuro babahereza yo gukaraba cyane yo gusomana bigabanye ibiki n'ibiki byose desinfectant bayiteho ibintu nk'ivyo mugabo bumve ko natwebwe turabantu nk'abandi yes safi nkuko muvyumva abadukurikirana kuko turazi ko hari abantu iyo message iraba rimwe badukurikirana mubikore mu bidarabi kuntu mubigira bafashe ibintu bidufata twese bavuga ati ntawe uzoze muri concert utambaye agafukamunwa ku muryango hari desinfectant babanze bakarabe ibiki ego bakatubwira ico kintu gikenerwa basi kugira ngo n'abaririmbyi babeho ega hari abaririmbyi batunze imiryango benshi cyane rero muri ico gihe nimba bimeze gutyo babe bagerageze bumve ko rero uko bimeze kose atume yatanga ama condition ku muryango udakaravye canke adafise agafukamunwa niyinjire ariko mugabo kameme batureke natwe dukore nk'abandi urazi ko ni iminsi mikuru Noel bonane twategerezwa c'est ça ego kandi tubisavye twicishije bugufi ntitwategetse reka tubabwire ko tubashimiye cyane merci beaucoup ciao ciao